Bene wacu dusange urugendo rugenda mu ijuru ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo nitugire Kristo. Uyu munsi nzanya amakuru mabi mu isi, nzanya amakuru mabi atari meza cyane, atari meza na bukebuke. Hariho video mutangoye kubona, reka mvuge iby'iyi video hanyuma abazi igifaransa baraza kubyumva neza, abazi icyongereza nabo ntibyumvikana cyane, abazi igifaransa baraza kubyumva neza. Hanyuma ndavuga ko bimwe ubundi mbandanya ndeke iyi video abazi igifaransa bayumvirize cyane. Bana b'Imana, Imana yo mu ijuru iduhe kubitahura cyane kandi duhe gusenga cyane, kuko turi mu minsi mibi itigeze ibaho mu isi kuva isi yatangura kuremwa. Isi rero iragwishije ishano, isi irandagaye, isi iramenya ibanga. Imana yo mu ijuru iduhe gutahura cyane. Amajambo rero y'uyu munsi nta nubwo niriwe ndaja muri Bibiliya, ni nko gutangaza itangazo kugira umwe wese yumve ingene agomba guhagarara. Ego. Amakuru mabi rero nzanye aravuga ibijanye na ONI canke se kamani yuweni. ONI jejwe isi yose. ONI yarijejwe gukingira ikiremwa muntu. ONI yari ikwiye kuba yobungabunga umutekano w'isi. ONI rero yasohoye itangazo rivuga ko abana batoya biga muri primaire canke se biga mu mashure y'intango, mu mashure ya leta, ari ugutangura kubigisha ubusutwa canke se ubusambanyi, niko no bivuga, kuko bavuga ngo ni ugutangura kubigisha ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Bana b'Imana, abana batoyi bo muri primaire kwanza barandika, abazi igifaransa bazobona ngo kuva kuri 0 kugera kama nyimba ari kuri imyaka 4. Ugendo abazi igifaransa muzoza murabibona, kuko sinari kubibroka byose mu mutwe, kandi sindanazi igifaransa jewe, nzi igifaransa gike ariko nagerageje kubihigisha mu cyongereza. Basi hanyuma tubivugana ko n'abarundi bazi icyongereza neza n'igifaransa neza, turabona ko isi gwishije ishano. Rero abana batoya biga muri primaire, ko urumva nyimba bavuga kuva ku mwana kivuka, nuko abavyeyi botangura kugirira iyo mibona, kwigisha uwo mwana nka kujya bigisha umwana kujya ibyo bintu by'imibonano mpuzabitsina. Rero bakavuga ati abana bose biga primaire mu mashure y'intango batangure babigishe iby'imibonano mpuzabitsina cyane iby'amabanga y'ababiranye, y'abubakanye. Bakabibigisha. Bana b'Imana, hari n'ibintu byinshi bisheshemye kuvuga biri muri iyi video, abantu bumva igifaransa muraza kubyumva. Babigishe kugira imibonano mpuzabitsina, babigishe kugira imibonano yo mu kanwa. Abantu bamwe bamaze kuja mu bihugu biteye imbere canke abama baraba amafoto y'urukoza, amavideo y'urukoza soni, barazi ingene bigenda ibyo mu kanwa. Imana yo mu ijuru idutabare cyane. Hari ibyo mba mvuga numva umenga ndiko ndabivuga mu mbabarira amatwi, ariko tugomba kubivuga nyene kugira abana b'Imana dusengera iyisi, kandi uko byogenda kose tuzosenga Imana igira birokoye. Ariko mu by'ukuri kubona amategeko nk'ayava muri ONI ni ibara ku mutemere, ni ibara rikitigeze ribaho kuva kuri Nowa no kuri Sodoma na Gomora. Murantunga bimwe mba navyanditse kugira sinda nze ndabyibagira. Ngo kubigisha
no kubigisha ibijyanye no kwikinisha. Bana b'Imana, kwigisha abana kwikinisha ku mibiri yabo cyangwa ku bitsina byabo, kubigisha kwikinisha, iryo nibara ku mutemere. Ntaho byabaye twebwe tukyaruka cyangwa se abana bato bato ntabwo baba bazi ibintu. Umukobwa wanje yigeze kuba ariko arambwira ingene azobyara abana bangahe, ingene nzoba ndi nakuru w'abana biwe, ukuntu abana biwe azoba bafashe, ngo ukuntu azoshaka mugabo ikintu cyo kubyara yibaza ngo none ngo nyimba ngo banzoja kwa muganga ngo bakantera urushinge kugira mbyare. We wazi ko abantu tubyara, we wazi ko umugabo n'umugore babana, kugira umugabo yitwa papa w'abana, umumama nawe yitwa mama w'abana, ariko azi neza ko iyo bashatse kubyara bagenda kwa muganga bakabatera urushinge rugatuma haba umwana mu nda. Icyo ni cyazi, kuko hari igihe abambwira ngo ningende kwa muganga nyene bantera urushinge nze mbyara umwana w'umukobwa. Ibaze rero abana batoya, umwana ntabazi ibintu, amenya ati kubyara nukuja kwa muganga bakazana umwana canke bagatera urushinge umuntu. Abana b'abarokore canke b'abakristu b'abakatolika canke abantu by'ukuri basenga, iyo umubyeyi amenye yiketse n'umwana wiwe kiba ikindi kintu. Mugabo ngo babigishe kwikinisha, ibaze bana b'Imana oni ari iriko iratanga ayo mategeko ngo abana batoya kuva bakivuka babigishe kwikinisha. Iryo nibara ku mutemere. Satani yarahagurutse, sinzi wigeze kumbwira ko ngo yigeze kuba ari karere kwa Satani iriko iratembera mu mabarabara ngaha mu isi. Rero nyene iriko iratembera, isi yaragushije ishano. Hanyuma bakavuga kandi ngo kubereka amafilime ya pornography, abana bagatangura imibonano bakiri bato, ngo baze barereka abana amafilime ya pornography canke se amafilime y'urukoza soni. Bana b'Imana, umuntu w'umukristo vrema yo kwemera umwana wiwe ko araba amafilime y'urukoza soni? Tuba turinda abana kwa mateleviziyo, hariho amasaha yo kuraba nahone amacano y'abana canke ibintu by'abana byigisha abana byo gukora neza, udukino tw'abana. Ariko ngo umwana kuva kivuka batangura bamwereka amafilime ya pornography, y'imibonano mpuzabitsina, amafilime y'urukoza soni. Ibara riraguye mu isi. Hanyuma ngo kubigisha ibintu byose by'amabanga yabubatse. Murumva abana b'Imana, iryo nibara kwigisha umwana iby'amabanga yabubatse. Aha ni hahandi muzosanga abana basigaye biburirana na basaza be. Umva tugiye mu mahano, amahano atigeze kubaho. Hamwe Yezu azocererwa gatoya, azosanga kwanza, Imana imbabarire, Yezu ntazocererwa igihe kiwe arakizi, Imana imbabarire. Ariko mwumve ko hamwe ibi bintu batanguye mu myaka 20, mbega abana bazoba bagitinya ngo ujya ni musaza wanje ujya ni mushikanje. Abana mu mazu ntibazosanga bariko barurirana, kuko hariho uwundi muntu yari yatubwiye ingene abana biwe yabareka uko kubera umugabo yari yarirukanye mama w'abana, asigara n'abana. Abana bakaza baraja ku mativu ko bishakiye. Nyuma rero abakobwa n'abahungu bonyene baba aribo biyadukanira ibyo bintu, kubera amativi barara ko baraba, bagaca baraba ku macano y'abantu bibereye mu by'urukoza soni. Mana yo mu ijuru dutabare cyane. Murumva abana b'Imana, ibara riraguye. Hanyuma reka nihutishe kugira nze kureka video abumva icyongereza bayumve neza.
rero nkagira ko ndababwira muri Australia ibyo rero byaratanguye mu mashuri ya primaire ya leta, mu mashure ya leta bari guha abana amafomo ngaha mu bihugu biteye imbere canke muri Australia hariho ibintu byaduka ku mashuri abavyeyi abana bakabaha amafomo shira abamama buzuze hanyuma mugarukane nyimba uhaye umwana uburenganzira bw'uko bazomujana mbese nyimba bazomujana mu nkino canke nyimba bazomujana kurara hanze kumara kabiri muri excursion sinzi ukuntu no bivuga mu Kirundi gufata amasoroti yo kumara imisi arindwi canke imisi ngahe hariho abavyeyi bama bavyanka kandi nanje abana bakiga muri primaire naranabibankira rero mu mashuri ya primaire hariho abavyeyi bo tuzinanye bambwiye ko ayo mafoma bariko barayarungika abavyeyi bamwe b'abarundi barase kuyasinya ngo basinye ko abana bagiye kuza barabigisha ibyo bintu rero nyimba uri umuvyeyi utabishaka ntusinyira umwana ucubyanga ugabe iyo hageze icyo kigwa umwana bazoza bamusohora yongere yinjira ari uko icyo kigwa cyamaze guhera twibaze nyimba ari uko bimeze abavyeyi batazosinyira abana babo bazobemerera kwiga hazogera igihe abana babo babankire kwiga imana yo mwijuru duhe gutahura cyane jewe rero abana banje biga ku mashure ya prive biga ku ishure rya Gatolika rero muri Gatolika sinibaza ko ibyo bintu bazobyemera gushika ubu rero muyiwanje ibyo ntibiraza nta bihari kandi imana yo mwijuru ikomeze dutabare cyane ntibize binahaduke ntibize bibe ko hari ibintu muri Gatolika batemeranya n'ayandi mashure kwanza muri Gatolika barasenga mu kujya barasenga mu kwinjira mu ishure barasenga haraba igihe cyo kuba imisi babasomera imisa yo mu gatondo rero ku mashure ya primaire ntabwo programa ya Gatolika ni ya canke y'abana ku programa y'amashure y'amasengero ntabwo ari cyo kimwe n'amashure ya leta ubwo rero nugusenga cyane murumva birakomeye rero muri Australia amashure ya primaire yaratanguje ibyo bintu abavyeyi bari kubaha amafomo ngo basinyira abana babo kwa rukuza barabigisha ibyo bintu by'imibonano mpuzabitsina kwa abana bazoza barabereka ayo mafoto ya pornography kwa abana bazoza baha umwanya wo kugira iyo mibonano mpuzabitsina kwa abana bazoza barabigisha ingene bikinisha kwa abana bazoza barabigisha ibyo bintu byo mu kanwa murumva abana b'Imana ni ingorane cyane kandi ko nyene abana b'imyaka 10 ari kubaha uburenganzira bwo kubijamo banavuze n'icyo abageyi murantunga harimo n'ibyo by'inyene byose byo kubigisha ibijanye n'abageyi abahungu ku bahungu abakobwa ku bakobwa murumva rero isi iragwishije ishano hari byinshi nari kuvuga ariko kubera iminota reka ndeka bumva icyo igifaransa bakurikirane video neza bana b'Imana ibi bintu si byo gufyinisha nukuri si byo gufyinisha mubwirane n'abagenzi banyu haba muri Afrika haba mu bihugu biteye imbere mugabe kuko nukuri nta muntu azaho uburenganzira umwana wiwe bene ibyo bintu ngo abisinyire ku mashuri Imana yo mwijuru ngo yumve ko izo binezererwa canke uwo muntu yumve ko Imana izojana umwana wiwe mwijuru canke uwo muntu azoja mwijuru canke yezi ni yakubita inzamba ko azojana abantu bene abo Imana iduhe kubitahura cane umukama Imana bahezagire cyane mwarahezagiwe n'Imana ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima mweranda amen.
L'Organisation mondiale de la santé, OMS, et les Nations unies, ONU, donnent pour instruction à toutes les écoles maternelles et primaires du monde d'enseigner la masturbation aux jeunes enfants. Ils conseillent aux enfants d'utiliser la pornographie et distribuent des affiches dans les écoles encourageant les enfants d'avoir des relations homosexuelles avec leurs camarades de classe. Des livres recommandés expliquent aux jeunes enfants ce qu'est la sexualité orale. Ce sont les mots d'introduction d'un rapport très complet de la plateforme Internet Stop Word Control, intitulé « Les enfants devraient avoir des partenaires sexuels, l'agenda des Nations Unies pour normaliser la pédophilie ». Ce rapport fortement résumé par CLA TV ci-dessous fournit des preuves concluantes de la manière dont les programmes susmentionnés font partie d'une opération internationale visant à normaliser la pédophilie. Le document Standard pour l'éducation sexuelle en Europe, publié par l'OMS, contient les instructions suivantes pour les écoles maternelles et primaires. Les enfants de 0 à 4 ans doivent apprendre la masturbation et développer un intérêt pour leur propre corps et celui des autres. Les enfants de 4 à 6 ans doivent apprendre la masturbation, à être encouragés à exprimer leurs besoins et leurs désirs sexuels. Les enfants âgés de 6 à 9 ans doivent être informés sur les rapports sexuels, la pornographie en ligne, l'amour en cachette et l'autostimulation. Les enfants âgés de 9 à 12 ans doivent faire leurs premières expériences sexuelles et apprendre à utiliser la pornographie en ligne. L'OMS donne pour instruction aux enseignants du monde entier d'expliquer aux enfants de 9 ans comment avoir leur premier rapport sexuel, comment faire l'expérience de relations sexuelles grâce à Internet et au téléphone portable et comment apprendre différentes techniques sexuelles. Chers téléspectateurs, vous avez bien entendu. En fait, il s'agit d'enfants qui ont à peine appris à lasser leurs chaussures tout seuls ou qui jouent encore avec leur cuisine de poupée. Dans un prochain document publié par les Nations Unies, le titre sera Guide technique international sur l'éducation de la sexualité. Il s'agit du guide officiel pour les écoles primaires du monde entier. L'objectif de ce document est décrit. À la page 16, il vise à donner aux jeunes enfants les moyens d'avoir des relations sexuelles. À la page 17 du document, les Nations Unies expliquent que ce guide vise à aider les jeunes enfants à établir des relations amoureuses ou sexuelles avec des partenaires. À la page 71 du même document, les enseignants sont invités à enseigner aux jeunes enfants, à partir de 5 ans, les baisers, les câlins, le toucher et les comportements sexuels. Les enfants de 9 ans devraient recevoir un enseignement sur la masturbation, l'attirance sexuelle et la stimulation sexuelle. L'université américaine Rutgers a sorti une vidéo qui fait partie d'un programme scolaire européen. Elle montre comment de jeunes enfants sont encouragés à se masturber. Il est prévu d'intégrer cette vidéo dans les programmes scolaires du monde entier. Aux Pays-Bas, les directives de l'OMS et de l'ONU sont déjà appliquées par Rutgers. Les informations ci-dessous montrent que Rutgers a toujours été à la pointe du mouvement pédophile mondial. Rutgers a publié un rapport du célèbre pédophile Theo Sanford. Ils ont collaboré avec la fondation Fritz Bernard, psychologue clinicien, sexologue, activiste